ntabwo ari kirofa yuko yoja gusambanira live ku buryo bw'uko akora ikintu gize kuko kugira ndenda bimenya ninde ndamufata amaso ku yandi akiva muri wa Koreshumwanya yarirabura nibwo Yisiga Mukorogo kujya agware like ibintu vy'urubandu mu maso urumva ugiye umviriza ndakubaza tumire nanje arandindiriye genda rindira Koreshumwanya yarirabura umuntu atari Yisiga Mukorogo acariyambiza acagira inzobe mugabe uruhande rumwe nakujya kuntu imbeba y'ikizungu imeze barakusanga ngaha yera aheza na shokora ninjya yumwe n'ishano hamuwe yemeje ni jewe none abo bandi namba bajya none rega nabo n'abatari bakoresha umwanya barajya abandi bademu ku ruhande kandi umugore akabimenya ni nkuko ariho n'abandi bagore bari bwana abandi bagabo umugabo akabimenya agakawukisha urapfusha none yemeje wewe barakunda kugira ibintu ugasanga bashize ibiti ngaha muri sex sinzi ko bari muri sex ko numvise ngo ibitsina byaho ngo bipima metre 80 famba numvise bava ngo kiva ngaha gashika ngaha sinzi ngo n'ukuboko rero Koreshumwanya nawe bavuze ngo ni metre 50 ngomeze gi kanyamuje ndaguhijana no shanda muhangaye arayakorera cyanda yareke ndayahevye STV. Every story matters. Silogaza kunzi ba STV nizere ko meze neza imeze fresh sana ndashima meze neza so rero ndi mugatunguru ariko ndarumengara amashamba iki mirimo bigori ndi mugatunguru kwande d'abord mbandanye kwanza ndayifuriza kurangiza umwaka amahoro wa 2023 muzo urangiza amahoro imana izubahamagara meza ndayifuze kandi kuzatanga umwaka wa 2024 amahoro maze ko dukundana kandi cyane simengashanya ndakunda cyane nkore ivyo muwa mushaka muwa mwifuza muwa mukeneye rero ndi mugatunguru kakoresha umwanya niyo naje mutiro naje kugira iki ariko sinaje kurakoresha umwanya naje kuraba umugore wiwe murako ibintu byo muvuga ko akoresha umwanya ngo aramuce musana umugore wiwe kandi Koreshumwanya yaravyemereye ati jewe umugore wanje sindamujya wenyene je ndajya nandi bade mu kuruhande rosha mugatirika nze kuvumbura umugore wiwe umugore we naramusavye ikiganiro arakinyima ndavuga ati nurukinyimiye sinzi aho muba ndahazi nzo kwisangira rero muga sinzi ko ari hari mugabo ndishiye ko aya masaha umuntu w'umumama abakiri mu rugo ko n'amasaha yo gutegura ibyo kurya bya saa sita sasa oya ntaba ngaha siyo portail yabo je no hurira namwe nyene usanga ndatobotse mano voilà abanga kuri uru rupangu ni haba sasa nge kwanza ngire ndabe ko ta akunzi ba STV haruguruye ndabe ko umwana ariko ararira hano uguriye kwanza kundaba nawe n'umusi ndagufashe kwera akunzi ba STV jewe sinara swata yagumohotera yo mbe uni mwitwa kanyamuji gikanyamuji none gombuje yo yizire shagize oya mureke nagume ngaha rindira uryo muntu wiwe kuko je ndagiye none usiga umwana ngaha none ikibintu kumusiga wenyene oya mutware hehe wewe nkubi yafise umwana ko waje kuje ngaha wari kuza umuza kwanza kubera kuje ngaho utambwiye sinasipigana kakinyima mbena nibirasha kwa bira yuko ucusanga mu mpemu zidasanzwe usanga sohotse sinabubikira none rega nayo kwiruka iyo tunyurana ugasanga naciye ngaha nayo wacu nakimana kugaruka undi munsi ariko mbere wowe urafise akazi wowe ntamuca kuvumbura abandi si nawe nyina usigaye ukora uvuge make oya mugabo none je umuntu yanyi ikiganiro je kandi hanone ndagiye ugiye he rindira tuvugane ngaha guma uri none ndabura ivyo ndakubaza nawe kugahato kandi narakubwiye ko atamwanya afise wowe sinabubwiye n'usumwe uvuga ko turavugana usumwe yariko uragiye none uratumwana rindira umukozi wawe aze basi
uyu giye yaramenyereye yuko ari umukozi ari kwiwateye kuzana jus yiwe rero acaguma ngaha jewe sohoke ngwerendera umukozi basi kugira urarindira umukozi twicare tuyage gatoya ntikigena ntarora nanje imiri nanje nari mfise umutumire nanje ndindiriye ngira nje mbwa nta mwana usiganga urapanga gusiga umwana nawe agace agateka kwana nugakoramo ariko kandi umupira ngo mwakoresha umwana ico ni gikoropesho so wanemimano rikoresha mushasha nuratabuka ariko mugabo kuno kunkwakwanya wewe umwanya wawe no uguhaye bikwiye nenda ukisanga muhira none muhira nkububona ahubwo imana ishibwe kwanda nahagusanze amakuru iminsi kwanza kuberewe none madam Koreshumwanya miri jega bana wewe ibintu byawe by'imivumburo byo kuvumbura ibi nkubi usanga nizaniye umugenzi wanje ngaha na umugenzi rero makosa none madam Koreshumwanya kumbarakaze oya niyo mpamvu navuze umugenzi nta kimwe none ni naruze tukayaga none ni nkuko nari kuba hari uwundi mugenzi w'umukobwa mugenzi anje turi ngaho wacu dukoresha ibiganiro twese guma mu nzu nkakoresha wewe ugasubira rero kiyaguma mu nzu turiko turatera inkuru agasohoka mu nkuru turimo n'umugenzi wanje ukatubwira nasanze asime kumena gima mugase mutera inkuru komba ari umugenzi wawe muhamagara mutera inkuru nta nkuru dutera bwidotera inkuru kandi wewe ndiko nabwa ndihuta ndagiye kandi uraye kwanda kuvumbuye ni wihangaye none byo ndyohera gutevera no kwanza Koreshumwanya yigeze kumukoresha iganiro ryari sinzi ko abanyagomba go hasi ngo agomba iganira kinyuma amafilme ona basi wevayo uraza kugwa hasi basi je nagiye sivyo oya hizi acha share kare tunataka tuongee yego tutaongea ndio kwanza isauda mego kana kakania kadame washaka kumujyana kukajya oya kujya kukajya gutera inda mbegu zake imbuto ziwe zicoye nk'umwana yari mbegu zake akizimwanga tapa uzubona kana imaje yakana unywe 70 unwe nani unapasha beba mimba a kiss done aire sio itasivile hivi yari content sinipa kucugenda hariya kumwandagaza ngo oya we waramwizeye umutima we niwo wakubesha ahubwo tera umuhari umutima wawe twaraje kuri ni weva hagiye agwa hasi vrema akameneka nk'amagara jaje ntari kundondera nari kurondera ande wari gufata jewe no twari kumwe bisigura ko je namutumye ntabyo nomenya je nafata uwo nabonye wafata wajewe wewe na cameraman wa nundi wese bayaguherekeje yamba mwari babiri bari mwebwe babiri namba mwari 10 bari 10 ariko wari wamujaje wari ko ari we yurije eragasigiye twari twakuri ntavyonzi ivyo ntabyo nomenya je nabonye ikiganiro umba kucufata jewe nese mwari kumwe ariko mbiri nawe ndi wari seri ndi seriese nyene nanjye nafata wewe neza abasha warampa wanamba mumwe gwawe namba byagenda gute essentiel nuko wampa bumva nubwo atari ko Koreshumwanya mbwa nkaguha twarakora igero n'umugabo wacu amubwira ngo nimba ndiko ndamubaza hari amajambo bavuga ngo Koreshumwanya ngo aragucamwo abakobwa benshi baramwirukira inyuma iki niki Koreshumwanya ndamubaza Koreshumwanya araca umugore wawe ngo nirazibanye ngo nsabye umuntu ngo akampa ngo ndakubita nyene ngo hama nkigira kuri nk'umugore mubana mu nzu n'umugabo wawe ivyo bintu bikoze kwe ntibigutsitaza cyane par exemple nk'uvyumvise umukobwa ati mugabo wawe twamubonye nanaka ntibigutsitaza ninjya yumwe nishano hamuwe yemeje ni jewe none abo bandi namba bajya none rega nabo n'abatari bakoresha umwanya barajya abandi bademu ku ruhande kandi umugore akabimenya ni nkuko ariho n'abandi bagore bari bwana abandi bagabo umugabo akabimenya agakawukishura pfusha none yemeje wewe ikibazo kiri bisigwa rero abariye webye ntikura nuko usataha mu rugo none yarabikwemereye Emiri bisigura yuko abikwemereye ko azi yuko abikora none ikintu kimenye cyakozwe uhindura iki udasubiza ibihinyuma bisiguje utatsindiye yakiriye ndagize ukuntu cyakira nyene none nk'ubumiri utitaye ukagwa hasi ucusubiza inyuma ngo usubize inyuma ntugwe hasi waguye utegerezwa kumesa wakomereza utegerezwa kwivuza niko bitegerezwa kumenya uravye nuzenya Koreshumwanya n'umugenzi cyane na famba hari uburofa bakunda kugira kuri rezo sosiyo benshi babwira uburofa ariko je no bita ko ari showbiz cyangwa content bivanye na industry turimo 257 barakunda kugira ibintu ugasanga bashize ibiti ngaha muri sex nzi ko bari muri sex ko n'umusengo ibitsina byago ngo bipima metre 80 famba numvise bava ngo kiva ngaha gashika ngaha sinzi ngo n'ukuboko rero Koreshumwanya nawe bavuze ngo ni metre 50 umva ngo bararusumbana gatonya gusa
baragize ifoto bahuje ibitsina sinzi ko byari bitira sinzi ko ibitiri bashize mu bintu bya mukabutura sinzi bijya nkaho uri umugore wiwe mwubatse famiye yawe imuzi famiye y'ibikuzi babivuga ko nko mu muryango iwanyu cyangwa nkawe umugore wiwe icyambere je naratahuye ibyo arimo icyakabiri na famiye yanje yatahuye yuko ubuzima buri ku mbuga atari bwo ari mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe niyo bazonga mu micungararo barakubwira ati koresha umwanya aratekereje ku mbuga naho akora ikintu cyose gishoboka ukuye kwica ukuye amafoto yari gusa direct canke amaprono ibintu bitemewe nyene ikintu cyose cyotuma muri industry iryo zina koresha umwanya ridafudika je ndagitahura kuko mba mbona yuko kira mu buzima busanzwe yaba ariko yitwara mba numva nshishwe ariko nimba biba nka kurya nyene kwa content ugira ku mbuga izina rigume rihari je ntaco bintwaye kandi na family yanje yaravyakiriye ivuga ati byarigeze kwa bibatsita ya mu ntango nyene urabizi mu ntango umuntu n'abatahura ibintu aravuga ati sasa urya n'umugabo wagiye ko ama nibitugana ariko petit à petit wagiye barabibona bakabona imyitwarire yiwe ku mbuga no mu buzima busanzwe baramutahuye kandi ndazi n'abafana bamwe bamwe hari batanguye kwitahura yuko arakazi ya yego ugiye kureba akoresha umwanya kera kiri muri waka canke akiva muri waka akoresha umwanya yarirabura nyebwe isiga Mukorogo kujya abare like ibintu by'urubandu mu maso ugiye umviriza ndakubaza tumire nanje arandindiriye cenda rindira akoresha umwanya yarirabura umuntu atari isiga Mukorogo acariyambiza acagira inzobe mugabe uruhande rumwe nakujya kuntu imbeba y'ikizungu imeze barakusanga ngaha yera aheza na shokora ariko rero niko kwaje mwasiga yari yambirishage n'urubandu nkaho uri umugore wiwe ko yabeshi abafana muri komatere canke n'abantu fan base ngo atikoresha umwanya nta soni kwiyambiza uri umuhungu koresha umwanya nacaca avuga ati ngwini mipodo ngo ndatesa nkaho uri umugore wiwe bivuga kwiki uramushigikira kusiga amavuta bivuge hiki nibigushishe basi kujya gutemiri nakubwiye ngo no kwisiga Mukorogo nakubwiye ngo ikintu cyose gituma ku rubuga izina Koreshumwanya ridafudika uko ikintu kimwe coza gituma kwica cyangwa cyo tuma jya mu gace cyangwa cyundi bugiye nurabyumva ibintu bidakenewe Koreshumwanya ugira izina giwe ntirifutwe aragikora none numva yuko ari abantu bagomba bavuga Koreshumwanya Chemba barira ndagusabye nana kimwe bikubwiye kubgawe je naco bimbwiye ari amashowbiz yiwe yayateguye mugura no neza sana mu maso utabeshanye uramaze kubona urukwavu uramaze kubona urukwavu ndabibona ariko urukwavu usanga rufite couleur ngaha aha ugasanga ndabibona kandi rero namba yisize mu maso gusa ni kugira nyene mu muvuge njage muvuga yashaka inzobe ni nka kujya kwa Satbi jesi Satbi yari mavuta ariko yo mufata neza aha ni musangira ubugari ngaha ku ntoki maka koresheje ikiyiko rero nakoresha umwanya yavuze ati kanisiga amavuta nkeka scenario Smith acatera swata amavuta cyamufata nabi acagiye n'urubandu jewe nzi yuko ari showbiz nyene birenze ivyo ni kinyoma ibindi urabimwibariza kwibwirire nico mbona no guhana yavuze ngo biramuryohera kujya kumenga yisera n'ikigori cokeje we nyene biramuryohera realeze iki ni bon none kubera ikasa kujya mu maso kutumvira ati yasize mu maso nyene kugira ibe showbiz hada kubire ku mugabo ntaco asa nakubwira ico ntago ari kokeje ntaco kandekera yo nabafana bivuga ati nuko makuru kwisize bavuga ukoresha umwana gwasha ngo ndakunda kugira ngo sina white uruma ngo sina white ngo ngaho ikindi kera ntiwigera ukunda kubona imbere ya kamera ugarakora nawe ibiganiro bisanzwe ariko ubusiga gukora kuri TV online nikoresha umwanya akubwira uje gukora akazi kwa numva ngo urashona ngo washona ibimpuzu niko numva sinzi ko ari byo ngo ari mutaye baca mutayeze Nista kubajije rega n'urusaku nyene ntagonze ugo rusako ntagonze nta nubwo nzi no gufata imashini nta kintu na kimwe kijanye no gushona nzi vraiment none kera utarakorera ku TV online wakora iki bon nta na kimwe waguma muhira nyene ureze gi naguma muhira nkarira abana kugira uje gutanga gukora naho urabikunda wagiye mu bikunze cyane nikoresha umwanya kubya ati bijemo byo nagiye mu ndabikunda ndabikeneye kandi ndanabiryoherewe bishito hajya ukazi ukorera par exemple ukaduka nk'amezi nk'atatu nk'abiri ntihaguhembe kubgawe wobiho canke ubandana biva no kubikunda je ntabwo mpora nizera muri negativity
ntabwo nizera yuko umuntu yobona yuko nakoze ibikorwa namushimishije ngo ntampembe oya umunsi vyashitse nkuko nyine bavuze ngo Koreshumwanya n'umusitari ngo urashaka ngo izina ryose rigume rivugwa wavuze ngo genda bishaka nakubwiye ko ari wakora igishoboka cyose ngo iyo sawa ego sawa we Kanyamuji urumva wavuze ati nta na kimwe byo gutwarose kwica gusa umunsi nawe vyashitse akakuvuga par exemple ukamufata ariko arasambana nakaronda guhaye ariko arasambana n'umukobwa mu cumba ariko arasambana akaca mubwira sheri izina Koreshumwanya rigume rivugwa kugira ngo wavuze ngo urumva ngo ni fan base uwo muhebe cyangwa ngo bamukundanye uramufasha ukapara byo kuvyumva ego mbo Koreshumwanya sinibaze yuko ari kigugu gose uko nawe nyene ico izina ryiwe ryovugwa ariko mu bubi donc muri ntuzenya mbi cyane irengeje urugero yaragezeko ntabwo ari kirofa yuko yoja gusambanira live ku buryo bw'uko akora ikintu gize kuko kugira ndenda bimenya ninde ndamufata amaso ku yandi hoba hari ikintu vraiment hari wari warumubonye agaca ntwara ku hoteli nawe nimba nivyo bintu yo banabikora kuko ndabibabwire hari ibintu bikorerwa ku mbuga umuntu akemanga ibintu kugira nyene umuntu aronke content uko nivyo yakwebeye nta nubwo uzi yuko ari ivyo canke atari ivyo arashobora kubabigiza kugira ikiganiro kigiye kimere bien rero nimba yo banabikora cyangwa atana namba yo banabikora nta kuntu akumwe Koreshumwanya yobikora biza gutuma jewe hari ikintu na gitoya cyotuma ndabimenya ukuye kubimenya byo kumva ku matwi ngo akora ikintu erere yo gutuma nza kumubona live ico kintu nticokunda kumbere ngira yarozwe hamwe yokora erere yuko ndinda ndamubona live oya herere ntayo yokora ntayo yogwa murakunda kwifotoza cyangwa kwifata amavideo na Koreshumwanya muko murajya basaka Koreshumwanya yakuye agapira nyuma mwatasombera umuceri mukaca muri posting biva kuki oya kwera bafana barakunda kuvuga ngo none ngo nimba ngo nubwo mama muri ibiharage ngo muca muri postinga bon miri cyane bukarundi muntu igeze kumbaza ico kibazo ngira we ntiwagikurikirana ico kiganiro miri nimba Koreshumwanya agira ariko ararya ibiharage umuceri cyangwa se ibiharage n'ubugari wanashima ukuvuga yuko ari fier n'ubuzima bwiwe yaritahuye abastare benshi donc abantu bitwa bazwi ku mbuga sawa bafite ukuntu yifoto yari kararya ashiraho inkoko ifiriti akamayoneze ku ruhande n'akavinyo mugabo nk'ukubingiriye ngaha umuvumbuye neza neza wamuzindukiye muhira mu gatondo urashobora gusanga ari karya umushusho w'umuceri n'ibiharage kandi atasosi iriko ariko kubera ngo hiti ibiki nibiki wewe mu mutwe yishiramwe yuko abantu bategeza kumubona guma sayangana yambaye neza ariko arajya muri restaurant nziza mu kabarekeza gatesa kenshi mukunda kuja mu bunure bon nizeye kutarambonayo ngana maze kubona ifoto yiwanje ku muryango w'ubunure ko nabwabo burido bumeze ukuntu miri wewe ukorera ku mbuga siko gutu taratahura yuko kenshi ibintu biri ku mbuga ziba ari content zo kugira turyoshe imbuga umviriza hariyo kuja uwazi igihe mwagira anniversaire mwana wanyu gi hari ifoto mwafashe mwana mwambaye birato bakagusa mwe bavuga ko Koreshumwanya ngo vyaraheze harafana ngo Koreshumwanya ngo tumutere ngo agura ibindi birato bari baze kubyo batowe wambara bya Koreshumwanya ariko nawe muratwenza none wewe ubonye igihagararo mfise ni cya Koreshumwanya urabona ko twe kwambara ni birato ikirato cya Koreshumwanya itegeza kuba ari kinini cyanje itegeza ikirenge cyanje urakibona iki kirato no gya Koreshumwanya akacamba none ni gute muvuga ngo ibirato ngo birasa twana bemeje tukazo umunsi tuvyambaye bisa kugira ngo mubone yuko atari kirato kimwe vrai ya twavyambaye bisa kubera ko umunsi umwe babonye ifoto yanye ndacambaye je nyene unambaye cya Koreshumwanya rero twaravyambaye twese kugira mubone yuko mwese afite kirato ciwe kamene tuje ku mazina mwise abana banyu hari uwitwa Sutwa n'undi yitwa Kanyamuji ntaryo nemera jewe we ntaryo wemera ntaryo nigira nemera ntaryo nzemera rero nisubira kuvuga ngo mwamwise je ivyo vyasutwa ntavyo nzi nzigaye ngase ntiwabimwise nzigayera ivyo vyasutwa bibaza Koreshumwanya gayera niryo nzi sutwa ntaryo nzi Kanyamuji yambari Kanyamuji nise yari mwise afite impamvu yari mwise ni izina ry'akazi ni nkuko n'undi yita kandi usanga no kuri acte de naissance mwashize ko ati Kanyamuji no ryo ni izina nyene ry'imbu gitazirano ryo ku mbuga tu ariko iyo vuga ati tubishire ku mantuze ntanzyo umwemerera oya ntivyoja ko impapuro zaramaze kwandikwa ntitwohindura amazina ya mirivre so ntacyo nagufatiye were kuje mu byawe je ndagikitimana kuronse niko
wakoze urabona wanyicaritse ngabona ariko banshitse uraba imvura igiye kugwa ubu yandindiriye yabuze n'imvura igirirwa ivyo none nta nuko tuzimana nguraduhereza umuceri umve nta gahunda y'abashitsi nari mfise sibwo nko muzimana washitse kuri programme umushitsi ari kuri programme kuko ubu amahera yarabuze economy naco wakoze reka mere nk'usoze ikiganiro wakoze kutaca ugenda wiruke maybe kugira ntituyage wakoze ko mu mwanya osiba zijenje yavyushe neza wakoze imana iguhezagire bayireba merci beaucoup nawe urakoze kumvumbura mugabo iyo ngeso nimbi nikomeze gi kanyamuje ndaguhijana nosha ndamuhangaye arayakorera cyangwa ndayareke ndayahevye abakunzi ba TV mwakoze kudukika ndakunda cyane ciao ciao Every story matters.